atu oya ni zibiri Academy Deira hariya anyi Buganda bazohakirira ekipe ya Burundi Sport Dynamique igihe cy'isaha ndwi zuzuye neza hama ndabona ekipe ya Mososhuga hariya anye ekipe ya Mososhuga hariya anye Gitega kuri stade Ngoma bazohakirira ekipe ya RB Amasipiri igihe cy'isaha 9:45 kuko ari urukino kumbure hano ruzokinirwa kuri stade Ngoma hakiri kare cyane ni mu gihe ku munsi novuga w'Imana Vision 2026 kuri stade Runani bazohakira ekipe ya Rukinzo saa 9 Ingozi kuri stade Rukundo Ngozi City bazohakirira Olympic Star hama kuri stade Urunani igihe cy'isaha 9 nyene ku munsi w'Imana. Hano ndabona match zibiri bazishiza ku munsi w'Imana kuri stade imwe nibaza yuko urukino rwa Vision iyo Vitaro bayishize ku munsi w'Imana. Oya Vision na Rukinzo ni samedi. Ariko hano banditse oya Vision na Rukinzo ni ku munsi wejo isaha 9 hama ku munsi w'Imana Vitaro izokwakira Musongati isaha 9 hano rero kumbone naho kugosora kuko ku rubuga rwa FFB novuga kuri page yabo bashize ko yuko match zibiri hano bihenze uko biri kose Vision na Rukinzo ni samedi saa 9 inyuma y'urukino rwa Academy Deira na Dynamique kuko hano ndabona ko dimanche hategekanje urukino rwa Vitaro na Musongati match komeye gose Vitaro Musongati ni saa 9 kuri stade Urunani ariko kandi Kayanza United kuri stade Gatwaro bazohakirira Bumamuru ku munsi w'Imana ekipe ya Flambeau du Centre bazonyinyana na Interstar gihe cy'isaha 9 ku munsi w'Imana kuri stade Ngoma ndetse Aigle Noir bataye mitwe na ekipe ya Messager Ngozi hakiri kare saha 9 hariya anye kuri nkuru nziza Peace Park Complex rukino zo barukomeye cyane gose hagati ino migwi ibiri ifise byinshi cyane gose ihuriye ko kiki Fazare twarabigarutse ko novuga turagaruka kuri no migwi igera kuri ibiri yamara twarabonye yuko bitoroshe match novuga yabereye hariya anye Ingozi ya Ngozi City ya Messager Ngozi yakira Aigle Noir cette fois-ci Aigle Noir oya iyi Aigle Noir iherutse gutsinda Musongati ari ariko ndiko ndakubwira Fazare y'urukino rwa Messager Ngozi na Aigle Noir rwabereye Ngozi twaragarutse novuga kuri byinshi cyane gose ko hagati y'abamenyereza babiri bakabakabanya imigwi canke baciye muri no migwi bose witwa Bahati Vivier ndetse n'uwitwa Jimmy Ndayizeye muri Fazare match yarangiye gute uravyibuka match umenga ni Aigle Noir yatsinze kimwe niba ntihenze reka turaza kubiraba reka cenda bibarabira ni match ubona ko itari isanzwe namba match itari isanzwe namba ariko tuvuze kuri no match Aigle Noir kiki ni muhira bazoba baramutse bakiriye ekipe ya Messager Ngozi oya ni Aigle Noir mazi imisi imeze neza kubona ishobora gutsinda Musongati burya yatsindiye iwabo ni Aigle Noir abona yuko baje bameze neza abakinyi bameze neza bona ko bashoboye kwegeranya abakinyi beza bafise mu migwi basanganywe novuga yuko imigwi 3 yose Aigle Noir yabakuze bakaba bati muri Tigre Noir ho bari beza bahe nimba bakuramwe umwe muri Panthère Noire canke kuko iyi ni equipe Alonso yakoze ikintu novuga yuko cy'ubwenge ivuga ati bamwe mu bakinyi dufise dushaka baduza nivu tubatize mu yindi migwi itandukanye tuwe nakagenda muri Kayanza we nakagenda hariya rero uyo mukinyi yakomeye kuko bakinihiganwa rimwe yakomeye baramugarukana akaza kubafasha rero Aigle Noir nabona ko baciye barondera n'umukoca Jimmy Ndayizeye asanzwe amenyereye imyaka myinshi rino higanwa urumva ubuzi byinshi ku ma equipe atandukanye rero ariko arabafasha cyane gose mbona yuko Aigle Noir ibandanije uku ibintu bishobora kugenda neza ku bwabo nivyo ni Aigle Noir imeze neza Fazal yari imeze neza ni Faz Retour yitanguye neza gusa hari imigwi imwe iri kurasubira inyuma turavye imigwi yari yitezwe avant même le championnat
hari imigwi nka za Vitalo Tenadi titre ariko uno munsi bamwe bashobora kwibaza nike kibazo Vitalo ifise pour le moment ko tubona yuko hari byinshi umuntu akubwira ati turaje twiteguye tujanye abakinyi ariko Vitalo depuis le début ya championnat urabona kabisa ko ari equipe iraho taturi kuratwereka 10e place babandanije nabuku bagiye ukina na Musongati cyo gusanga uno munsi bashobora kwegereza zone ya relegation ugasanga bitago kubera nabi ukabona n'izindi ubona Ligue yari yatsinze bo bari banganyije ubusa ku bundi ari ngozi gwari urukino ruri rute cyane gose gwari ruri ibiharuro byinshi cyane kuko kiki ino Ligue tuvugana uyu mwaka nyene niho bazanye uwitwa Jiminda yise sivyo hariko uyu mwaka nyene niho message ngozi nayo yazanye uwitwa Vivier Bahati nawo yamaze imyaka myinshi cyane gose muri yaramaze imyaka myinshi cyane gose novuga muri Ligue ni kuvuga yuko bano babanyereza babiri bose barazinanye cyambere na mbere ariko kandi ino migwi binjiyemwo nivyo ni mishasha kuri bo ariko bobo ukuhura kwabo buri mumenyereza wese azi neza cyane gose atakintu na kimwe kimusovye equipe adverse agiye guhura nayo kuva no vuga mu bakinyi gushika muri vestiaire indani kuko nta kintu na kimwe atabazi muri nka Jimmy nta kintu na kimwe atabazi muri message ngozi Vivier Bahati nawe nta kintu na kimwe atabazi muri Aigle Noir izo equipe uravye nta recruitment menshi baba bagize kuko ngaha mu Burundi tubiravye iyo habayeho guhindura usanga ari equipe yahinduye abakinyi batatu babaye benshi ni bane rero nuko ni novuga ubusa ku bundi niko byagenza ariko ndakumenyeshe yuko ku mateka novuga yiyi migwi ibiri burya equipe ya Message Ngozi aho imaze gutsinda Aigle Noir ni hangahe ntagera kuri bahabiri gusa ni novuga l'année passée cyangwa umwaka uheze Message Ngozi yitwaye neza imbere ya Aigle Noir arena retour ariko tuvyibukanye ninde yarafise Message Ngozi ni Jimmy Ndayize atsinda Aigle Noir none ntiwumva yuko vyo mukushobokera canke harakantu novuga ko ka avantage kuza ari muri Aigle Noir ivyo yakoreye Message Ngozi akabifasha mu kubatsindira Message Ngozi na nyene ari muri Aigle Noir ivyo rero nivyo twiteze kumbura ariko match ya mbere vyaramunaniye hari Ngozi uno munsi naho ku munsi w'Imana zoba ari muhira Makamba uko biri kose bimunaniye gutsindiraho Message Ngozi tuvuga ati bwabundi ivyo yafashije Message Ngozi mu kwitwara neza kuri Aigle Noir siko bimeze canke siko bimugendekeye mu kwitwara neza aronse ico ntibakivuga kuko ivyo abakoca bo ngaha mu Burundi ntiwovuga ngo uyu naka yashaka gukenyura uyu kuri uyu kuri ibi ni vya bindubuzi ndavuga nti Alonso ndawumenyereye imyaka myinshi akoca c'est un coach afise système iri défensif uyu ndavuga ati afise système imeze uku yugara muri ibi rero muri ico gihe abakinyi wavuze ati arabazi aho ati uyu mukinyi arakunda kuduga cyane wewe profita kuri iki ega iyo mukoca bwiye umukinyi go profita kuri iki mais c'est pas évident ko mukiye tubi profita ko nyene ariko wavuga uti uyu ara defenda cyane nimba jeyo ndaza kwataka gose rero ni ivyo batsindanirako ariko ntiwovuga ngo naka ngo ararusha uyu canke ku ngaha muri Primus League ni ibintu kesha rigiye bibagwa ko nigi gusanga wakoze ari system yo wakoze igagufasha so Aigle Noir nta nimwe iratsinda novuga equipe ya Message Ngozi muri zino match zitanu zose ziheze ni kuvuga muri no myaka igera kuri 3 yose iheze kuva muri 2022 kuva muri 2022 saison ya 2022 2023 kuza 2023 2024 ni saison nta rimwe Aigle Noir iratsinda ino equipe ya Message Ngozi novuga mu cicaro ca mbere muri Primus League Burundi rero urumva yuko ahanini ibiharuro bikomeza kwerera canke gutwengera equipe ya Message Ngozi ariko ico nguma ngaruka ko
ivyo biharuro vyiza no vuga bikomeza gutwangira message ngozi byari bifiswe nuno mumenyereza wa Aigle Noir no muri kino gihe kumbure chapitre irashobora guhindura cyane uko arafise n'umugwi mwiza reka turindire na Ligue aribo ba mbere kugeza no munsi bafise vyinshi cyane gose no vuga byo gukora kugira ngo babandanye bari mu kino kibanza ca mbere indi afishe ni Vitaro Musongati wari kubivuga neza ni Vitaro bafise akaryo ko kwikosora kuri no equipe ya Musongati ahandi hoho si kintu kizoba kimeze neza namba novuga ku ruhande rw'ino equipe ya Vitaro iheruka gutsinda match novuga kera cyane gose baheruka gutsinda match y'igenekerezo rya 27 kiki ukwezi kwa 11 2024 niho baheruka victoire kuri match ya Rukinzo basinda equipe ya Rukinzo ibitsindo bigera kuri bingaye kuri 4 kuri 3 urumva ico no kubwira rose ariko nyuma yabo bamaze gukina match zitatu nta victoire ico no kubwira kuri izo iyo match twibonye kuri affiche match ikomeye ariko mbega eske uyu azogarda iyo coupe uyu aje atwereka ibiki bishasha bose baza benshi baza barabawe Vitaro itangura munazi inyuma ivuye ukinana na Zayanga hariya igaruka imeze nabi hari equipe zayihagaritse banganye menga sitiko yari Vision canke Academy Dera sindavyibuka za Royal Vision 20 ariko tubona igendera asubira inyuma ikindi twabonye kuri Musongati l'année passée Musongati yaheje championnat bari muri Big 4 baheje championnat meze neza bari mu kibanza cyaka kuko Omana akagira gishika muri Musongati cyatanguye vyanka mu nyuma equipe aranywana nayo arayimenya atangwa kudugana nayo baheza bameze neza bari yari bagataro abakane n'amatara bagatata aho urumva yari equipe imeze neza vyumvikana yuko hamwe bavuga bati Musongati twumva barokrituma hirya no hino abasongati hari igitego bavuga ati Musongati turaje uyu mwaka igikombe turagitwara Musongati itangura imeze neza novuga ko nka june nka 3-4 ariko tutangura kubona Musongati isubira inyuma nico tumvuze nti aya ma equipe abiri ni ya ma equipe yaje abantu benshi bahanze amaso bavuga ati equipe muyitinye kuko no munsi nta muntu yavuga ama equipe kuko ziya za Flambo tuba dusaye tuzizi ko zama ziri ngaho hari abantu batavuga bati mbega Interstars imeze gute mbega iyi Rukinzo izobandanya ikora vya bintu nyene yakoze ariko message Musongati tubonye ingene igiye irasubira inyuma bageze kuri 6e place uno munsi c'est difficile ko tuco kubona Musongati iri muri bambahiganira igikombe c'est vrai amanota aregeranye pour le moment ariko Musongati ni ya equipe phase ale vyaranse est-ce que phase retour bigiye gukunda Vitaro c'est de même phase ale vyaranse ni phase retour batangwe na urumva ko baheruka victoire muri Novembre byumvikane ko ni equipe zibiri zigiye guhura novuga yuko zari zifise novuga yuko objectif yo kuvuga ati dutwara igikombe Vitaro ati duso twara igikombe Musongati ati turaje twikomeje ariko basanga ibintu ntibimeze kwa kundi babiteguye rero mvuga ni iyi ni match yo kwerekana kuri bo tuti turaje haba kuri Vitaro ivuga ati uko imeze kose imeze nabi ariko Musongati twamwifutse twamutsinze Musongati rego ati uko imeze nabi biracakwe ko twinjira muri Big 4 turatsinze Vitaro yahariya i Buganda turashobora kuba tuze tugarutse reka tubindira ko nama equipe ntovuga yuko uno munsi bigoye yuko woshaka kuya predicting ngo kugikombe ego haracari kara ariko ni equipe zageze asubira inyuma turavye muri rusange nuko match novuga ale yabahujije novuga hagati ya Vitaro na Musongati hari genekerezo ya 20 kwezi kwa 11 2024 niyo match novuga banganje ubusa ku bundi kabona rero yuko ariko vyari byifashe mbega hari Buganda bizogenda gute no kurindira hagati ya Sao Paris ndetse n'uwitwa hari Anya Omar ntakagero ninda za kubakura amanota 3 hari Buganda ni match ikomeye cyane gose ko biri kose aba Vitaro bazosidukana niyonka kugenda kuraba yuko kumbure ari novuga ukwigarura iyi match Vitaro itoyitsinda
azoba ari image mbi parce que no munsi abafana baramaze kubamenyereza ama victoire uravuze uti hari hahenze ama match 3-8 atatu abiri barayatakaje baranganya rimwe na Dynamique nizo match zitatu zibiri batakaje kuri Interstar hari na Retour ama ni match ya Dynamique cyumvikana yuko abafana no munsi bafite inyota yo kuvuga ati tubone victoire iyi match rero nimwe bavuga ati batereza kwitanga bavuga bati twitange kuko iyi match bakayitakaza pasi batanga kuja ahantu atari heza kubona yuko equipe yose izozibahanga rivuga ati Vitaro irakinika iyi match kuri Vitaro ibateza gushama inguvu nyinshi kabisa nuko tuve kuri no match ya Vitaro ndabona hano Bumamuru we bazoba bagiye mu Kayanza mu kubandanya no vuga barondera ikibanza cyabo cya kabiri baza kubona ko calendrier ya Bumamuru ni calendrier no vuga indi ba facilita kubandanya birukana vuga birukangana nino equipe yande ya Aigle Noir kuko bavuye kwa Musoshu ubwo hari Gitega bakuyeho victoire none urabaje kuri Kayanza United temerewe kugeza ubunye kuzokina igikombe citiriwe umukuru w'igihugu bivanye no vuga na suspension barimwo yo kuba barakubiswe forfait muri quart de finale igikombe citiriwe umukuru w'igihugu bategwa forfait na Rukinzo rero ko amategeko abivuga urumva yuko no edition y'uno mwaka baca baba suspendi equipe novuga ya Flambeau du Centre bo bazo bariko barakira equipe ya Interstar ivuye kugira ama victoire agira kuranga atakurikirana ni morale barimwe equipe ya Interstar cyane gose unkundira hose bavuye gukura bavuye gutsinda Vitaro kabiri ari na Retour baje gutsinda novuga equipe ya Interstar ko arabigarutse turaba mu biharuro kiki havuyemwo novuga equipe ya Aigle Noir banganye ibiharuro nako ya Bumamuru banganye ibiharuro muri match zitanu ziheze na indi equipe basumye ibiharuro vyiza nino equipe ya Aigle Noir barayisumbye ibiharuro vyiza ibi ico novuga iyi Primus League niryo shusho iri kwiratanga il y a des coachs bahari ngaha mu Burundi qui maîtrisent beaucoup le championnat Interstar ni equipe yaciyemo aba entraîneur benshi cyane ariko tubona ati nta kigeye ubu ni ya gatanu c'est-à-dire itsinze Flambeau du Centre ija muri Big Four ibi ya gatatu uravyumva bivana n'ingene Rukinzo bayigenje kuri vision ariko vyumvikana c'est ça qui montre que abakocha hari abakocha uzosanga Alonso tutabeshanye bazokwama basirika muri amakipe akomeye abakocha bakomeye nga muri Primus League umukocha tuzi Mutombora umukocha ni Jimmy Ndayizeye umukocha ni Omar Ntakagero uravyumva abandi bakurikira naba bari bahari abavivye bahati bari bagarutse ni bamwe bagenda ba Joseph Bipfubusa ubumva abandi bakurikira abo nabo abo mvuze ni babandi ashakufa uzobabona baguma bahindura amakipe akomeye ntuzobona bagena amakipe mato ariko vyumvikana yuko uno munsi Mutombora il vient de montrer que nous coach à maîtriser le championnat yo ngaha mu Burundi Interstar arayifashe aravuga ati jewe mwabasore mwe mwebije ndababwiye ni mu bikore muri ako bitagenda neza kuko riko cimereye akubwira ati je ndakubwiye ikintu ukagikora ikintu kigenda neza hari abuna munsi ari muri 5e place una munsi uretse Flambeau du Centre d'équipe nzizi ishobora kubagora nubwo yo bagora cyaye bakakora ko niri hari Igitega Interstar mu zindi match ishobora kuza tukabona Interstar nkuko yabivuze bamubajije abagenza cyabonyesha bakuru ati mwe ushaki iki aravuga ati ati ega equipe ije gutangura championnat ibijita irondera igikombe una munsi wewe yishize kwiyo pression abandi batinya ati jenje ndondera igikombe vyanse bizokwa ndayirondera rero novuga ati félicitations kuri we novuga yuko iyi phase aller ni début ya phase retour nimba bimwe bikiba je sais pas l'association yahora itanga ubushime ku bakocha en tout cas Mutombora mérite novuga yuko akantu kagashiruka bute kamwankuraja aramerita encouragement kuri iyo parcours agize ata muntu numwe yigeze ashobora kuyikora muri Interstar dura ya phase are yose gatangura phase retour ari mu kibanza cya gatanu ni na equipe y'abafana Interstar bashobora no kuja hamwe bakamushimira ku giti cyabo arakwiye gushimirwa kabisa apart novuga ya ma association nabo bafise uruhara novuga bokuri bo c'est ça qui marque la différence ihari kuba kocha bo nga mu Burundi araheje kuvyerekana kuri kabisa nuko bazoba bagihari yanyi Gitega ku munsi w'Imana kwakirwa na Flambeau du Centre ariko ntabwo bizoba vyoroshe kuko Flambeau du Centre
naho nye ikeneye amanota nabakane bakeneye kubandanya bashira ku ngaha ni match no vuga izo bidasa match goye Flambeau du Centre izobiri muhira n'ikintu kitorosha ariko uko biri kose Sambo pa kuri Testa nivyo twovuga no vuga kuri zino nkino reka tugende tubagiye kungene imigwi igenda isumbasumbana ni Aigle Noir bari mu kibanza ca mbere nyuma y'inkino 17 bafise amanota 39 di equipe ya Bumamuru barabakurikira amanota 38 abagatatu ni Rukinza amanota 31 urumva difference iri hagati y'aba mbere n'abakabiri hamwe n'abagatatu aba babiri ba mbere barasumba amanota menshi barasumba aba babiri ba mbere barasumba bari hamwe ariko bagaca basumba aba bakurikira ba gatatu n'abakane amanota menshi kuko mbona iyi kuva kuri equipe ya gatatu gushika kuri equipe y'umunani oya y'icenda Ngozi City c'est possible ko begera ko Ngozi City igatsinda iyi match yabo bazokina na Ndebe burya na Olympic Star kandi Ngozi City iri muhiro azwijyana match ya mbere baranganje match ya mbere hari Muyinga ariko iyi Ngozi City iri muhiri wabi bijyana byumvikana yuko Ngozi City ni y'icenda itsinze iyi match igira amanota 30 rero sinzi zinizo duhagira ziba zigenje abantu kuva kuri 3e place gushika kuri 9e place ni difference do 4 points gusa urumva Rukinzo amanota 31 na bagatatu barakurikirwa na Flambeau du Centre abakana amanota 31 nyene ariko Rukinzo biruta ibitsindo 10 byose equipe ya Flambeau du Centre 18 Flambeau du Centre bitsindo 8 byonyene hama Interstar basa amanota 29 na abagatandatu ni Musonga amanota 28 nibitsindo 18 abindwi ni Olympic Star amanota 28 nyene nibitsindo 9 baziganyije barafisa amanota angana na equipe ya Message Ngozi nabonye na amanota 28 ibitsindo 5 byonyene hami y'icenda ni equipe ya Ngozi City amanota 27 10 ni Vital amanota 55 11 Kayanza United amanota 19 12 ni Vision 2026 amanota 17 hamino equipe ya Dynamic na 13 amanota 10 bafise amahirwe kubera yuko Mososhuga na Deira batari ko bitwara neza kuko hano ayo manota 10 ya Dynamic barayanganya na wa Mososhuga mu kibanza cha 14 amanota 10 nyene ariko bari mu murongo tukura iyindi equipe iri mu murongo tukura ni Deira amanota 8 hami ya nyuma ni Amasipiri amanota agera kuri 6 yonyene Amasipiri bakomeza bategwa za forfait hariya bamaze kuba bakubitwa forfait zigera kuri 2 urako bahawe gasopo bati forfait ya nyuma kandi baratibona azoca bakugwamwe mwishamwe forfait 3 tuba Mwihiganwa ndetse n'amande menshi ni kibazo bumva ko bari mu bibazo ariko bateza kugwana kugira ngo barabe ntibase guterwa forfait i Buganda equipe yavuye Muyinga ku birometero majana ngara imajana nk'ibirometero Muyinga ni nk'ibirometero nk'amajana 2 ndibaza cyangwa 180 gutyo kuko uya buravye equipe yavuye Muyinga igashika i Buganda wewe kuva ngahe Bujumbura gushika i Buganda bikakunani ni bwa buryo nakubwira n'uburyo ariko none uno munsi ya mande barayarishe none ayo mande babaciye ntiyari kubona mo déplacement ahubwo nye oya n'abakinyi usanga bafite ingorane bakigasanga bimwe by'agahembo ntibarakaronka bagaca bagumuka bati ntituza kuri match kandi ntumufata ku nguvu uravyumva rero mu kiyataje no twara abantu nuko tugende tubabwiye abakinyi no bwo batemerewe kuzokina no bwo kuri no journée ya 18 kuvuga bari mu bihano muri RB Amasipiri n'umwe yitwa Arno Hakizimana hama muri Ngozi City ni witwa Musa Mahanga uyu Musa Mahanga rero avukana na Mudera Kibari yaciye muri za Musongati no mukinyakina kuri ku ruhande rw'inyuma iburyo Mahanga Musa bakina hamwe rero numva oya Mudera Kibari mu bisanzwe n'umiriye n'umukinyi w'umumire ni handi nyene ariko nabonye ari na for kuri ku ruhande rw'iburyo kabisa urumva witwa rero Musa Mahanga muri Ngozi City nazoba yemerewe gukina witwa Idris Bishaza mwene wabona Bishaza Nedi Chris wa Musongati ariko Bishaza Idris wakina muri Olympic Star nawe ntazoba ari mu kibuga Aigle Noir naho n'uwitwa Rajab
ininahazwe yatsinze igitsindo novuga ku rukino ruherutse rwa Musongati uyu yunye ntiyemerewe gukina hama message ngozi naho n'uwitwa Zuher Bigirimana wabatsindira ibitsindo byinshi mwaka uheze no sezo uramwibuka Zuher Bigirimana mu mwaka uheze yafite ibitsindo byinshi cyane gose mu ntango za championa uno mwaka ni turiko turamubona hama uwitwa Asmani Muderi nawe nako budengeri nawe ari mu bihano ntazokina ino match nabo rero bari mu bihano muri rusangi ibyo twababwira n'ivyo onye ariko muri rusangi tuce gato inovuga kuri bano abakinyi babiri witwa Artire nibikorora mwibukaga kiki Artire mikora muri message ngo ari sezo yitwaye neza va aja mu bamer bite nimba tabaye wa kabiri amacaja i Dubai gukinayo uno Artire nibikora hamwe n'uwitwa Jospin Shimirimana tayari bamaze gushika muri AS Kigali bagiye kuba novuga babandanyiriza